b'imbonesha kure yacu atakwihantajuru nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na Jewe Odienne Nizeye muri studio. Uyu ni wa biganiro canyu umwanya ikiganiro mukunda kandi cyane kibashikana ahandi hantu kibaha amakuru agezweho, amakuru y'abaririmbyi, amakuru y'ibikorane kugira ngo mubashe gushika mu bwiza bw'Imana. Uyu munsi rero turi kwigenekerezo rya kabiri, turi ku munsi wa gatatu ikwezi kw'icumi 2019. Tubafitiye ibishaka twabazaniye aho uyu munsi tubashikiriza ibikorane bizoba muri kuno kwezi kw'icumi. Uyu munsi rero tubaha igikorane bacise ngo Buja for Christ, ni ukuvuga ngo kizo itariki 10 z'ukwezi kw'icumi le 13. Rero n'umuhantu ndabahaye ikaze kizobera muri Eglise ya Emmanuel Kanyosha. Igikorane cyateguwe n'umugwi Garden Chosen, aho uyu munsi uza kubibereye hano muri zacu za Nori Pente no Event TV mu kiganiro amamaza gospel music, aho muza kumva byinshi bitandukanye byo muri ico gikorane. Itonderwa tudusumwa bazo twambaye, tuzambara impuzu zera, ni ukuvuga ngo hazoba hari ubwiza bw'Imana kandi bukomeye. Rero ndabatumiye kandi ndabahaye kaze muze kwiyora imigisha y'Imana. Nkaba nongeye gutumira abanyabujumbura mwese abari mu ntara hagati mu gihugu muzobe mwahishikiye. Rero ndabahaye kaze muze kwiyora imigisha y'Imana, abasingora zitandukanye muzoze, abakeneye kubohoka imitima abariho muzoba mwibereye. Reka tumire amate tuje tugaruka hano kugira ngo tubandanye n'ibikurikira. Arahezagiwe. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbo ibihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi, mfite byinshi byo kukubwira ariko reka mpitemo kimwe. Suko amarira yashize, suko ibibazo birangiye, umutima unyuzwe. Uwiteka nje imbere yawe ongera unyumve, wakiriye indirimbo kuko imvuye ku mutima. Suko amarira
ndabibutsa yuko aho hose mwodutora mwokwandika ko no repentance no event tv mwarahezagiwe cyane. Reka nongere ndabashikirize ayandi makuru aho fekabuka inama idufitiye concert ikomeye cyane igerekwa rya gatandatu kwezi kw'icumi 2019 aho hazoba hari abatumire bakomeye cyane. Ndagusaba ngo n'umunsi ntuzugucike, hazoba hari aba God chosen nabo niho bazoba bibereye. Sabas umuririmbyi muzi cyane, umuririmbyi icyamamare muri bino bihakora bikomeye cyane, hamwe na Abel, abo bose bazoba ariho bibereye. Ndakwingo ntuzugucike, uzubwira Imana ngo Mana ndashaka uyu munsi uzonshikane kugira ngo ngende kwira imigisha y'Imana. Nkaba nongeye kubaha kaze muri shika kwanda ibiganiro by'imbonesha kure yacu. Narahezagiwe cyane. ibihe bitarabaho, umucyo utararemwa, ijoro ritarabaho, jambo wahozeho. ibihe bitarabaho, umucyo utararemwa, ijoro ritarabaho, jambo wahozeho. Edeni kiri kure, umuntu ataracumura, imbabazi zawe zahozeho, ziriho zizahoraho, urukundo rwawe rwahozeho, ruriho ruzahoraho. Haleluya, 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 wowe ntuhinduka, 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 wowe zahozeho, ziriho zizahoraho. Edeni kiri kure, umuntu ataracumura, imbabazi zawe zahozeho, ziriho zizahoraho, urukundo rwawe rwahozeho, ruriho